turabasuhuje inshuti mukomeje gukurikira sincera.official channel yanyu bagezaho amakuru n'ibiganiro bigezweho harimo n'ibiba byavuzwe n'ijwi rya Amerika. Kora like, share, ukore na subscribe ukomeze gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Mu Rwanda umunyamakuru Theoneste Nsengimana ntiyitabiriye urubanza rwe mu mizi kuri uyu wa mbere. Abana babiri b'abanyarwandakazi b'impanga bari bamaze imyaka 30 batandukanye n'umuryango wabo bongeye guhura binyuze ku ijwi ry'Amerika. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ategerejwe muri Angola kuri uyu wa mbere mu ruzinduko rw'iminsi 3. Ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ategerejwe muri Angola kuri wa mbere mu ruzinduko rw'iminsi 3. Uruzinduko rugamije kwerekana ko Amerika ifite umugambi wo guhahirana na Afurika mu gihe Ubushinwa nabwo bwifuza kugira umwanya ukomeye kuri umugabane ukungahaye cyane ku mabuye y'agaciro akenewe mu iterambere. Joe Biden w'imyaka 82 yari yateganije gukora urwo ruzinduko mu kwezi kwa 10 gushize, ariko ararusubika kubera inkubi y'umuyaga yari yanyuze hejuru ya leta ya Florida. Nirwo ruzinduko rwa mbere rw'umuperezida wa Amerika muri Angola, igihugu gikungahaye cyane kuri peteroli. Perezida Joe Biden mbere yo gufata urugendo yababariye umuhungu we Hunter Biden wagombaga kuzakatirwa muri uko kwezi. Yarakurikiranyweho icyaha cyo kudatanga imisoro ingana na miliyoni 1.4 by'amadolari no gutunga imbunda atabifitiye uburenganzira. Yari yaremeye icyaha kandi na Perezida Biden yaravuze ko nakatirwa atazamugabaniriza igifungo cyangwa se ngo amubabarire. Andi makuru avugwa hirya no hino ku isi turi kumwe na Diane nini nahazwe. Tuyahereye ku mugabane wa Afrika. Leta Mali hitangaza ko yishe abarwanyi benshi bo mu murwi w'abatwarege barimo indongozi nkuru zo mu murwi yitwa Fahed Ag al-Mahoud. Ubutegetsi bwa Mali buvuga ko igitero c'indege itagira umudereva drone bwigambye cabereye mu buraruko bw'igihugu. Umenyesha amakuru w'itorokanizo ry'amakuru y'abongereza Reuters akorera mu gisagara citwa Tinzaouten kiri ku rube Mali ihana na Algerie yemeje ivy'iki gitero avuga ko yaciboneye. Igisagara ca Tinzaouten cabereyemo igitero ejo kwa Mungu kiri mu minwe runani rw'abarwanyi rwitwa Cadre Stratégique Permanent pour la Défense du Peuple de la Zawad. Amasezerano y'amahoro hagati y'abarwanyi bo mu bwoko bw'abatwareg muri Mali na leta y'ico gihugu yatewe ko igikumo mu 2015 mu ravyibuka yasambutse mu kwezi kw'indwi uno mwaka. Gutyo intambara iba isubiye kwaduka hagati y'izo mpande zibiri. Bamaze kurwa muri iyo ntambara harimo abasirikare ba Mali n'abacangero b'Abarusiya. Fahad Ag Ahmad ubutegetsi bwa Mali bwemeza ko bwishe azimbere mu bafise uruhara runini mu biganiro vy'amahoro hagati y'abarwanyi b'abatwarege n'ubutegetsi bwa Mali. Amafaranga Uburusiya buzokoresha mu vya gisirikare mu mwaka uza w'2025 ni menshi gusumba yo bwakoresheje muri kahise. Ibice 32.5% by'amafaranga leta y'ico gihugu itegekanya gukoresha mu mwaka uza bizoja mu vya gisirikare. Urubuga rwa leta y'Uburusiya ruriko integura y'ayo mafaranga rwerekana ko muri rusangi ubushikiranganje bwo kwivuna abansi buzokoresha amamiliyaridi 145 y'amadolari ya Amerika. Ugeranije nayo ubwo bushikiranganje bwakoresheje mu mwaka uheze hiyongeye ko ibice 28.3%. President w'Uburusiya Vladimir Putin azamaze kwemeza ayo mafaranga. Abasesangura bavuze ko ubushikiranganje bwo kwivuna abansi muri ico gihugu bwahawe uburyo bwinshi kwera intambara ibandanya hagati ya Uburusiya na Ukraine. Iyi ntambara tuributsa ko yatanguye mu kwa kabiri ko mu 2022 nizi imbere mu zikomeye zimaze kubiburaya inyuma y'intambara kabiri y'isi yose. Ni intambara itwara uburyo bwinshi impande zose. Ukraine ahanini uburyo ikoresha ibukura mu bihugu vyo mu burengero biha amamiliyaridi n'amamiliyaridi y'amadolari. Uburusiya bwo buriba ko ahanini. Tuve rero mu vy'Uburusiya tuza hamwe Amerika. Donald Trump aheruka gutsindira amatora arabandanya gushira ahabona abo yipfuza kuzoshira mu mabanga atandukanye. Yifuza ko ibiro bijeje gutohoza ivyaha FBI bitwarwa na Kash Patel yahoze ari umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano akaba ari n'inshuti magara ya Trump. Ibi bisigura ko Donald Trump niyo yamara gushika ku butegetsi mu kwezi kwa mbere ashobora kuzokombora Christopher Wray ku burongozi bwa FBI. Christopher no mu Republika nka Trump ari mu burongozi bwa FBI
FBI kuva mu 2017. Amategeko ya Amerika ategekanya ko manda yo gutwara FBI imara imyaka 10. Uburongozi bwa Christopher bwoheze rero mu 2027. Trump niwe yaramugenye muri 2017 inyuma yo kwirukana James Comey amuziza hanini amatohoza yakoze ku kwiyamamaza kwiwe ko mu 2016. Donald Trump n'abamwegereye ntibarabaryiza Christopher niwe yatanze uburenganzira bw'uko umuhana wa Trump witwa Mar-a-Lago bawusaka bahigamwo impapuro z'amabanga y'igihugu yatwayeyo kandi kizira. Mu bandi Trump amaze kuvuga ko ashaka guha ibibanza harimo Charles Kushner ashaka ko aba ambassadeur wa Amerika mu Faransa. Uyu ni se w'umukwe wa Trump yitwa Jared Kushner. Mu Rwanda umunyamakuru Theoneste Nsengimana ntiyitabiriye urubanza rwe mu mizi kuri uyu wa mbere. Inyandiko gereza nkuru ya Nyarugenge yashyikirije urukiko ivuga ko Nsengimana yanze kwitaba urukiko ku mpamvu ze bwite. Ubushinjacyaha bukavuga ko nk'uko amategeko abiteganya bigoye kwizera ibyo gereza ivuga. Bwabwiye urukiko rukuru ko hagombye kugaragara inyandiko mvugo yanditswe n'uregwa igaragaza impamvu atitabye iburanisha. Umuryango wa Nsengimana wo uvuga ko wamusuye kuri iki cyumweru yanemeje ko azinduka aza kuburana. Umunyamakuru Nsengimana wa Umubavu TV areganwa n'abayoboke b'ishyaka Dalpha Umurinzi ry'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Madame Victoire Ingabire Umuhoza. Nsengimana aregwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda bishingiye ku muhango Ingabire Day yacishije ku muyoboro wa YouTube we. Abaregwa bose uko ari 10 bagiye kumara imyaka 3 bataraburana mu mizi. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, umunyarwandakazi ufite ubwenegihugu bw'Ububiligi Louise Butoya amaze imyaka irenga 30 atandukanye n'umuryango we. Yawubonye mu Rwanda. Butoya na mukuru we Bukuru bavukana ari impanga bavanywe mu nkambi ya Croix Rouge yari Bujumbura mu Burundi mu kwezi kwa 6 1994. Nyina Agnes Mukansanga amaze kwitaba Imana. Bari baje bahunga bavuye mu Rwanda bari kumwe na nyirarume Damascene Ndagijimana. Umuryango we wabonetse nyuma y'amasaha 48 dutangiye kurushaka mu kiganiro Agasaro Kaburaga. Damascene rero Ndagijimana nari nguhamagaye kugira ngo nguhuze n'abakobwa bawe, abana ubereye nyirarume. Abana umwe muri bo Bukuru yaje hano ku Ijwi ry'Amerika tuvuga ati nimumfashe mpure n'umuryango wanjye, none nakubonye nawe rero nagira ngo mbahuze. Je suis en ligne avec ton oncle Damascene, donc c'est une occasion pour moi de vous réunifier, cette fois-ci par le biais de La Voix de l'Amérique, l'émission Agasaro Kaburaga. Voilà, Louise, dis bonjour à ton oncle. Ramutsa Nyokorome. Bonjour Damascene et enchanté, réellement enchanté. Ati ndakuramutsa Damascene, nshimishijwe no kukuvugisha. Mwana wanje, mwishwa wanje, urakagira umugisha, n'amasho n'amatongore. À toi, ma nièce, je suis très heureux de pouvoir te parler, que Dieu te bénisse et que tu aies toute la joie que le monde peut offrir. Je vous souhaite exactement pareil et même plus de bonheur encore. Ati nanjye ndakwifuriza kuzagira byinshi birenzeho ukazagira amahoro menshi. Je vous remercie à vous tous, les journalistes de La Voix de l'Amérique. Je suis très, très, très heureux de pouvoir entendre la voix de ma fille. Alors, c'est certain que sans Vénus et sans cette radio, je n'en serais pas là. Je pense que Vénus vient de régler l'histoire de toute une vie, de 30 ans de vie, et il vient d'apaiser mon cœur. Ati ndashimira cyane Venusiti umpaye uburyo bwo kumenya amateka yanjye y'imyaka 30. Ati ampaye ibyishimo byinshi ku mutima nari ntegereje. J'aimerais bien lui faire passer un petit message à Damascene parce qu'on n'en a pas vraiment discuté. Mais c'est vrai que je fais ces démarches en parlant toujours en jeu. Mais quelque part cachée dans mes recherches, il y a ma sœur jumelle, même si elle est beaucoup plus discrète et qu'elle a besoin de plus de temps. J'aimerais que Damascene il sache que ça la touche beaucoup et que
je viens lui apprendre la bonne nouvelle et qu'il faut juste lui laisser le temps de se remettre de ses émotions et que dans tous les cas, elle est aussi très très heureuse. arambwiye ati iyo buri gihe mvuga jyewe atari ko turi babiri urabizi, ati muri uku gushaka ntabwo naje jyenyine, nari ndi kumwe na murumuna wanjye, ati nubwo bwose atagaragara ariko maze kumuha inkuru nziza, maze kumubwira yuko nakubonye, ati arabyishimiye cyane. Mukomeje kumva radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko buri munsi abandura cyangwa se bahitanwa n'indwara ya sida barenga 5. Inkuru irambuye Gloria Tuyishime. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda itangaza ko buri munsi habarurwa abantu 9 bandura virusi itera sida, naho 7 buri munsi bicwa nayo. Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Dr Sabin Nsanzimana arasobanura impamvu uyu mubare ukiri ku kigero cyo hejuru. Abagipfa abenshi nuko baba baratinze kubimenya, byuririza bikaza, noneho akaba ari ajya gufata imiti kubera kato cyangwa se no kugira ubwoba. Rero waba akeka ko ayifite cyangwa se utaripimishije, ni byiza ko abimenya kare kugira ngo atajya muri abo ngabo bazahitanwa nayo, cyangwa se ataba ahubwo no mu bayikwirakwiza n'abo ngabo bashya. Ibirori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida wizihijwe ku munsi w'ejo mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba mu nyubako ya Kivu Intare Arena. Byari byitabiriwe n'abafatanyabikorwa batandukanye barimo n'imiryango mpuzamahanga yita ku buzima. Impamvu iki gikorwa cyashyize muri aka karere kuri iyi nshuro ni uko ariko karere ka mbere kagaragayemo umuturage wanduye icyorezo cy'ubushita bw'inkende mu kwezi kwa 7. Leta y'u Rwanda yatangaje ko yacyanduriye mu gihugu gituranye cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko twabisobanuye na Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Dr Sabin Nsanzimana. Ikindi cyorezo cya Mpox nacyo kiracyahari kandi cyandurira mu mibonano mpuzabitsina. Twabihurije hamwe kuko akarere ka Rubavu ariho hari hagaragaye ibipimo by'abantu banduye Mpox kandi bigaragara ko yanyuze mu mibonano mpuzabitsina cyari ikingiye. Ni ubukangurambaga rero bukomatanije tuzaba dukorera hano. Mu nkuru y'Ijwi ry'Amerika iheruka gukora, twaganiriye n'abakora uburaya mu karere ka Rubavu bakira abagabo baturuka no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba ni bamwe muri abo bahawe urukingo. Impamvu twumvaga bikenewe cyane ni ukubera nuko twabonaga ari ibintu bikabije kandi bishobora kuba wenda byanakwica umuntu vuba cyane. Nanone nk'abantu baba bafite nk'abana, ku mwana biba bigoye kubona urwaye ufite n'umwana. Ubwo twashimishijwe no kugira ngo Leta y'u Rwanda itwiteho, turi abantu baciriritse, twabonye yuko natwe turi abantu b'agaciro. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda ivuga ko urubyiruko ari rwo rufite ibyago byinshi byo kwandura virusi itera sida, ariko ikanagaragaza ko hakiri icyuho cy'uko udukingirizo henze ku bafite ubushobozi buke. Ibi nibyo Dr Ikuzo Basile, umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya virusi itera sida mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC atubwira. Bijyanye rero n'udukingirizo kuba duhenze, umuntu ashobora kugahenda bitewe n'uko acuruza cyangwa bitewe n'uko abona abakiriya bahagije, ariko niyo mpamvu nk'uko mwabyumvise hari kioske yabaga inaha itanga udukingirizo ku buntu amasaha 24 kuri 28. Niyo mpamvu muri iyi weekend haje indi nshyashya nanone yo kugira ngo tworohereza abantu kubona udukingirizo tutabahenze. Ipfunwe mu rurimi rw'icyongereza bakunze kwita stigma ryo kwipimisha virusi itera sida naryo riri mu bituma bamwe batipimisha ngo bamenye uko bahagaze. Dr Ikuzo: tukabongera ubumenyi kuri virusi itera sida kandi tukabumvisha ko kuba ugiye kwaka serivisi zo kwirinda virusi itera sida bitagakwiye kugutera ipfunwe kuko bizagufasha kwirinda ukamenya uko uhagaze. Niyo mpamvu no muri serivisi dutanga hazamo no gutanga ibikoresho byo kwipima ku giti cyawe, ukaba wamenya uko uhagaze utiriwe ujya kwa muganga. Ibyo ni mu buryo bumwe tugenda dutangamo serivisi dufasha n'abo ngabo batinda kujya kwaka serivisi nk'uko twabigaragaje. Dr Sabin Nsanzimana ushinzwe Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda niho yarasaba abaturage kurandura sida, by'umwihariko urubyiruko ruri munsi y'imyaka 20. Urubyiruko, abakiri bato, ni imyaka ibamo ibibazo byinshi, ariko ni nazo mbaraga dufite z'igihugu. Dushishikariza urubyiruko rero kurinda umubiri wabo n'ubwenge bwabo cyane, kuko niho igihugu kizubakira. Sina virusi itera sida gusa, ahubwo tunabarinda no kujya mu bintu byatuma bagwa no mu bibazo nk'ibyo by'indwara. Cya mbere gikomeye unda no kwangiza urubyiruko ni ibiyobyabwenge, tuvuge by'umwihariko ibisindisha, nibwo butumwa bukomeye. Virusi itera sida rero mu rubyiruko iracyahari, iragaragara. Uyu munyeshuri yiga mu kigo cya TTC Gacuba. Hari ingamba yafashe nyuma yo kumva ibiganiro yahawe n'inzego z'ubuzima. Nafata icyemezo nanjye nk'umunyeshuri cyo kubwira abanyeshuri kwifata mu gihe byanze bagakoresha agakingirizo, kubwira n'abandi bantu igihe tuzataha tujye mu biruhuko tukababwira ingaruka za sida n'uyanduye
akazajya afata imiti ku gihe gana amavuriro amwegereye. Nubwo umubare w'abandura virusi itera sida mu Rwanda ugikomeza kugaragara, u Rwanda ruvuga yuko iyi ndwara yagabanutse cyane kuko rugeze ku gipimo cya 95% y'abapimwa basanga baranduye bagafata imiti, ndetse n'abashaka iyo miti bakayibonera ku gihe kuri icyo kigero. Icyakora u Rwanda ruvuga ko urugamba rugikomeje kw'intumbero ari ukubona urukingo cyangwa umuti wa virusi itera sida. Umuryango w'abibumbye wita ku buzima ugaragaza ko abantu miliyoni hagati ya 39 na 44 ku isi aribo bafite virusi itera sida. Mu mwaka wa 2023 honyine handuye abagera kuri 1,700,000. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika, i Rubavu. Mu ntara ya Rumonge mu Burundi haravugwa ibura ry'indagara. Abazicuruza bavuga ko zabaye nke mu kiyaga cya Tanganyika. Inkuru Ijwi ry'Amerika bateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye. Nta ruboga ruhari kandi nawe uriko urahabona, hari Mwanza gusa. Bazikura hehe? Ntazihari. Uwo ni umwe mu bakenyezi twasanze mu gice cahora kigurishirizwamo amafi mu isoko nkuru ya Rumonge. Amameza bahora batereka kimikeke canke indagara zabizumye canke imbisi ziragaragara. Abadandaza nabo barajunje. Uyu nuwo twasanze muri ico kibanza. Indagara zitaboneka twumva ngo ni kubera yamezi nyene ari mabi, kuko n'abafise n'abagenda iyo nyene mu kurondera zo ndagara mu ruzi bazi uko nyene twebwe twagenda ku ruzi tukarondera tukabura. Noneho nawe urabona ko ataco twanze ngaha. Kweri inzara ni nyinshi kweri mu bantu badandaza imboga n'abadisuma, twese ubu turashonje kweri. Aho mu isoko yo mu Rumonge ikiro c'indagara kitahora kirenza amafaranga 40,000 by'amafaranga y'amarundi, ubu kigeze ku mafaranga 120. Ugiye ku musenyi wa Tanganyika naho ahashikira amato avuye kuroba, uhabona amato aziritse ku migozi gusa. Abaroba basanzwe bahaba barasubiye iwabo kuko batagifata imboga. Isoko y'amafi yahora iharema mu gatondo nikihabarizwa kuko nta mikeke canke indagara mbisi ziboneka mu kiyaga. Iyo zibonetse naho akadobo kahora ku mafaranga 80,000 kagugwa amafaranga 300 by'amarundi. Imiryango yabo bari batunzwe no kudandaza amafi ifise ikibazo co gufungura. Wewe vyakira gute kandi uri mu bibondo uri mu bana umaze kuja mu isoko kaburi uruci utahana, babonye uzindi kugera ugiye kudandaza mugabo ugataha uko nyene ntagire icyo twara, umva wewe vyakira gute? Tuvyakira nabi cyane kwe. Muri ico gice c'imbo bari bamenyereye gufungura ubugari n'akaboga, ubu barahinduye nubwo bitoroshe bagafungura ubugari n'ibiharage biri mu irengarenga canke amashu. Ubwo bukene bw'amafi buterwa nuko mu gihugu ca Tanzania hahora hava amafi menshi agaca ku kivuko ca Rumonge atakiza mu Burundi. Aho muri Tanzania haheze hafi amezi 2 barahagaritse kuroba. Uyu murobyi wo mu Rumonge yigeze gukorerayo arasigura igituma ahita Tanzania bahagaritse kuroba muri rinoci. Urabona mu isanzwe muri Tanzania aya mezi kuva naho bataba bapfunze uruzi bataroba, hariya hariho umuyaga uterayo, uteye amato baca bakoroga ngo ntamene ubwo nuwo muyaga bagaca barindira nko mu kwezi kw'icenda umuyaga wanje guca. Nari cyo gitumye ndagazibona ku mugabo navyo nyene tujemo gatoyi mugabo ico si cyo tuma zigabanuka kabisa. Abarovyi basigura kandi ko muri kino gihe hari imbeho amafasha yibira kure mu mazi ku buryo abarovyi batayashikira kubera ubuhinga bakoresha mu kuroba budateye imbere. Jimene Mayumpu w'imyaka 63 afise amato aroba akabona ko hari agahaze. Kera tugikura hariho abagiriki bafise amata kuze y'ivyuma, afise kuroba kure, afise amatara araba kure. Ibyo bintu muri Tanganyika ubu ntavyo. Kugira dusubire ijya kampanye yo kuronka imboga nyinshi ifo yuko turonka n'imiburiburi abagwiza tunga urugero rwa mbere bazana icombo 2, 3, 4 muri Lake Tanganyika bikaroba. Kuba badakoresha ubuhinga bugezweho mu kuroba byunyugwa n'ubukene bw'ibitoro nk'uko Toyi Gabriel arongoye urunani rw'amashirahamwe y'abarobyi mu Burundi abyemeza. Iyo umuntu ataronse igitoro gikwiye ntaheza ngo arondera amafi iyo yoba ari hose naho yoba ari kure, kuko hari igihe usanga mu mazi iwacu atari menshi bigasaba ko ajabuka mu mazi yo hakurya Kongo akayaronderayo, kuko ifi ntuzisanga ntugenda ngo usanga aho ziri urazirondera. Rero ivyo ntibiba bigikorwa kubera ko acabona ko igitoro
afise kidashobora kumugarukana. N'ikigega ca komine Rumonge kirahahombera nubwo musitanteri adatanga urugero rw'amatagisi yahora atozwa ku mafarobwe n'ayadandajwe mu masoko atandukanye y'iyo komine. Ubutunzi bwa komine Rumonge buva hanini mu matagisi atozwa mu mamesa no ku mafi. Yaba Toyi Gabriel arongoye urunani rw'amashirahamwe y'abarobyi, yaba Jimeni Mayumpu afise amato aroba, barizeza ariko abakunda akaboga ko mu mpera z'uku kwezi imbeho izoba yagabanutse muri Tanganyika, amafi akaduga hejuru aho abarobyi bashobora kuyafata. Tugeze ku rubuga rw'imikino, ikipe urunani yo mu Burundi mu irushanwa rya Elite 16 yaraye irangije imikino y'amatsinda iri ku mwanya wa mbere, igeze mu gice cya kabiri gishyira icya nyuma. Desire Tungimana. Abakunzi bo mugwi w'urunani bavuye mu mihingo itandukanye y'isi barishimiye intsinzi y'umugwi wabo, bakaba bizeye ko uzoshika mu nkino za BAL. Kennedy Munyankindi yakiniwe umugwi yaje kuwushigikira avuye mu gihugu ca Swede, amenyesha ko kugira umumenyereza w'umunyamwuga byabafashije cyane kubona intsinzi. Urunani aho rugeze ubu novuga yuko abarongoye urunani bakoze ibikora inka, ekipe igeze heza. Hanyuma ikintu kinini cyane bakoze nuko bazanye umumenyereza ashobora gukora ibintu nka professionalisme, atanga amayide yiwe bakamureka agakora. N'umukoci agendera kuri discipline naregiye cyane cyane. Nibaza yuko yatsinze match tactiquement kurusha umukoci wa City Oil y'Abaganda twariko turakina. Uno mukunzi wa Dinamo, umugwi ukebana cyane n'urunani, arakeza uwo mugwi akawifuriza kugera aho batageze. Nukuri jenda vyakira neza cyane kuko urunani nubwo atari umurwi wanje jenda wishigikiye kubera bagiye baserukira twese, barya baserukiye igihugu ntibaserukiye abanyarunani gusa. Nuko gusa bitashoboka, ahubwo naje mbana baherekeje kugira turondere intsinzi hamwe, tuyizanire hamwe. Mu ncamake turabishima rwose ku ntambwe bariko baragira n'ingene bariko baravyifatamo. Ahubwo Imana ibaje imbere. Ni inkino zitoroheye urunani, ariko rwitwara kigabo rurangiza rudatsinzwe nk'uko Elvis Hakizimana ishegera c'umumenyereza w'urunani yabibwiye Ijwi rya Amerika. Amenyesha ko izo nkino zabasigiye icibwa gikomeye. Twasanze ikintu cya mbere gikomeye ari ukutava muri match. Iyo umugwi ukubwiye imbere amanota menshi ugumukina, kirazira kuheba match. Rero batugiye imbere amanota 22, turashobora kurutsinda urukino muri ko ruheze dutsinze après prolongation. Ni ikintu cya mbere twishimira ko navyekana yuko ufise umugwi udaheba kandi tuma turi muri match. Ibyo byose rero bitwereka yuko umugwi wacu ukomeye ku mpande zose, yaba côté technique même na condition physique, même no mental. Si ibintu bisanzwe gushobora gutena izo matches zitatu. Tugiye gukina demi final, nivyo uzosinda izo azobarose yo gushobora kubandanya muri BAL. Twizera yuko bizogenda neza, turuteguye neza, hama twaguma turi concentré, objectif tukayishikako. N'abakinyi barishimiye igikorwa bakoze. Kavakure Brian amenyesha ko biteguye n'umutima uri hamwe urukino rw'igice cya kabiri gishira icya nyuma. Twe finali yacu nejo kwa finali yejo dushoboye gutsinda ni qualification ni direct. Kini nabo tumeze neza cyane, twese turi conscient mu mitwe, turazi yuko dukine turi concentré, dukomeje ingufu, tukaba apike ku ma consigne y'umukoca, turazi ko byose bizogenda neza. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 urunani rwari rwashitse muri izo nkino za Elite 16, ariko ntigwashobora kurengana iyo ntambwe kugira rukine inkino za BAL. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika tugiye gukomeza kubagezaho amateka yo hambere y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu mukino w'intoki wa volleyball mu cyiciro cy'abagore. Jean Claude Munyandinda. Mu kiganiro cyacu cya siporo cy'ubushize, Madame Gertrude Kubwimana, umuyobozi wa tekinike mu ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda, akaba yaranabaye umukinnyi kabuhariwe mu ikipe y'igihugu y'abagore, yatubwiye uko iyo kipe yari yubakitse n'abakinnyi bari bayigize mu myaka isoza za 80 yerekeza za 90. Muri aka kanya uyu muyobozi agiye kugaruka ku marushanwa y'ingenzi ikipe yitabiriye, ibanga rituma akomeza kugaragara nk'ukiri muto, ndetse n'ubumwe umukino wa volleyball wubatse hagati y'abakinnyi bakanyujijeho. Mu gutangira, Gertrude Kubwimana aratubwira uko begukanye igikombe mu mwaka w'1988 ndetse n'andi marushanwa yakurikiyeho ikipe y'igihugu y'u Rwanda yaserutsemo.
rushanwa ryari irushanwa rya zone ya kane. Icyo gihe u Rwanda rwari rukiri muri zone ya kane. Iryo rushanwa ryari ryabereye i Kigali, twatozwaga na nyakwigendera Alphonse Rutsindura wazize jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Twari twarikinnye rero i Kigali, birangira tunatsinze, ikipe yacu iratsinda. Twakinaga na Ngora, nayo yari yageze kuri finali ariko twarayitsinda, icyo gihe dutwara igikombe. N'abarundi bari bahari. Irindi rushanwa twaserukiyemo ryabereye muri Kenya, bari barimo gutaha iya stade Nyayo, hari y'u Rwanda, hari iyo Kenya, hari iyo na Tanzania, n'Ubugande bwari buhari, ariko icyo gihe Kenya yabaye iya mbere, u Rwanda ruba urwa kabiri. Hari n'irindi rushanwa twagiyemo nanone muri 1989, twagiye gukina muri Ile Maurice, dukinira igikombe cya Afurika, Coupe d'Afrique des Nations. Hari amakipe menshi agera ku 8. U Rwanda twatahukanye umwanya wa 6. Gertrude Kubwimana afite imyaka 56 y'amavuko, ariko ntawabimenya, agaragara nk'umuntu ukiri mu myaka nka 35 kandi ari umubyeyi ukujije. Uko guhorana isura y'urubyiruko hari ibanga ribyihishe inyuma. Ibanga ni ugukora siporo, kuyikunda, ikindi ni ukugira disipurine mu byo ukora byose. Kandi noneho akazi kose ubonye uragakora. Ndavuga akazi kose, niyo uri mu rugo ntabwo uvuga ngo bigenewe uyu bigenewe uyu. Kandi burya nabonye ikintu cya mbere cyo gusaza ari ugusaza mu mutwe, niho hatangira. Iyo watangiye kumva ko mu mutwe washaje, ko icyo utagishobora, uhita usaza. Ariko ikindi kibanga cyane ni disipurine. Abahoze bakina ikipe y'igihugu ya volleyball mu bagore barimo na Gertrude Kubwimana, nubwo bacyuye igihe nk'abakinnyi babigize umwuga, baracyafite byinshi bibahuza bishimangira ubuvandimwe. Dufite na groupe duhuriraho tuyita les anciennes de l'équipe nationale. Amakuru yose turayapartaja, iyo umuntu yagize ibirori turabyitabira tugafatanya, mbega aho ari hose tabasuhuza, kandi iyi ntashyo barayumva kuko dukunda guhurira ku rubuga, ntabwo twigize dutandukana. Muri gahunda zacu zo gusubiza amaso inyuma ngo turebe amateka y'abanyabigwi ba siporo mu Rwanda, turateganya no kwinjira mu yindi mikino, twibanda ku bakanyujijeho, haba muri ruhago, mu mikino y'intoki ndetse n'abo muri siporo y'umuntu ku giti cye. Mu bakinnyi tuzagarukaho bashyizeho intangamugangzanyo twavuga nka Ferdinand Rutikanga wamamaye mu iteramakofe, na Marciana Mukamurenzi wagendaga nk'ingeragere muri siporo yo gusiganwa ku maguru. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali. Ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi.